Kumunsi umwe se dutwenge bari bariko barakwana mu nda mayigawe waheze imyaka 20 tutabonana Mana yanje n'imfizi zarametse mutwaherukana kera yambu mahoro yambu mahoro giraso gira abavyeyi gira umugisha gira inka ya mana yanje uwo munsi bamwe marira y'umunezero babuzukuru banje nyene bazabangana bibiyo mana yanje turamaramazwa n'akabi twahakoze yamara turaje mu nyonga zawe wewe kigongwe kidashira turaje twihicisha bugufi imbere yawe kuko turahazi ko turabantu bababe gito nere gose unyuhagire mbone kwera gose nere gose unyuhagire mbone kwera gose ndabaramukije cyane canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ndabibutse ko iri ari rya shure ry'abarundi bose ishure bategurira gusubiza hamwe eka mbere no kurekuriranira ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze hari hirya y'ejo hari ku munsi wa gatandatu hariho abahora bavuga ngo kwipoco hari ku munsi wa gatandatu rero none abarubikira intasho zanje ndabatasha kandi narabonye yuko intasho nabarungikiye zabashikiriye ndabashimiye cyane ku makomantere mwagize twarakumburukanye twaherukana kera nivyo naranezerewe cyane rero reka ngire ko nk'umuryi w'igisahira iko bawuca mu kirundi ndabona yuko bwije no kwira byashika ntihabe hakibona mwihangane ariko mugobe mwumviriza nakarengo umva amatwi gira amahoro abarundi dusanzwe dufise akantu twebwe tubona yuko umengo nagakarite cyangwa umengo ni ikintu ciza ariko ari ikintu kibi abarundi by'ukuri turafise uburyarya ivyo tuvyemeranye abarundi turi byarya eko ako kantu kari muri twebwe abarundi turi babantu bashobora kugutwengera kandi bababaye abarundi umurundi bamubaza uti mbega n'amahoro akubwira ngo n'amahoro azi yuko atari amahoro urashobora kubwira uti umeze neza umerewe neza ahubwira ngo merewe neza kandi azi yuko amerewe nabi ico ni ikintu rero novuga yuko atari ciza ubwo n'uburyarya ni vyiza yuko mu gihe ufise ingorane wozerekana hariho ingeso dufise turi hypocrite umurundi niyo wowe uri kuramugirira nabi arashobora kwinumira akaguhebera arindiriye ngira ngo aho zosunura nukuvuga ko nimba abarundi bashobora kurenzako niyo batwaye nabi bakinumira n'abantu bazi kuraba cyane baraba bakihweza bagashishoza kandi bakabika ku mutima bose umengo barakureka gira ivyo ushaka wonone ubababaze
gushikaho bashishwa bakinumye nawe ukamubibaza ngo baragukunda ugiyeyo bakagutambira bakagutwengera kandi barababaye. Ni muri ibi bintu rero turimo by'ukuri hariho ikibazo, bamwe baracemera abandi ntibacemere. Voilà, kandi abo bagihakana bakagihakana bazi neza yuko kiriho. Mwese murazi ngora n'igito, ça nous affecte tous. Mugabo hari umuntu ukivuze acavuga yuko wewe uri kuratoka intwaro. Et pourtant, on galère de la même manière. Uvuze la pénurie y'ibinyobwa avuga ngo ni igipinga. Et pourtant, tunyotegwa kumwe kandi les causes z'iyo pénurie ayiva twese kumbure turahazi. Voilà, ivyo rero novuga yuko ari ibintu bibi cyane kuko ntushobora kuba ufise ingorane, ntushobora kuba urwaye mu mutwe cyangwa urwaye mu maguru, hanyuma dogiteri ngo akubaza ati mbega bimeze gute, uwo burwayi urwaye he, ubabara he, hanyuma ukavuga ngo jewe singwaye. Akubajije ati mbega mu kuguru bimeze neza, ukacumubwira ngo ya mu mutwe niho bimeze nabi. Voilà, agaca kuvura mu mutwe kandi warugwaye ku maguru. Iyo rero ni ikintu kibi cyane. Ni gute abarundi twoshobora gukira tutemeye yuko tugwaye? Vyoca hehe? Imana yohera hehe kudukiriza igihugu tutemera yuko igihugu kigwaye, tutemera yuko tugwaye? Iyo rero umaze kwemera yuko ugwaye n'umuti uza wabonetse. Voilà, rero uno munsi nje kugira ngo shobore kuvugana nabwiye nti jewe ndifuza yuko tuvugana umutima ku mutima, atari ibintu turi mukuri basha, turi mukuri kuko aho ibintu bigeze niho ngomba ndababwire, aho ibintu bigeze mwebwe muvyumvirize namwe, hanyuma mwebwe nyene muce mugira conclusion, murabe yuko hamwe tudahinduye ko tutazohereza gusega. Bimwe umukuru w'igihugu yavuga gusega, dukubura mu barabara y'abandi. Voilà, tugenda twese, ugwaruka rugenda n'abatama bagenda, twese tugafa twangara. Rero nifuje yuko tuvugana ataburyarya, tuvugane mukuri, icirabura tuvuge duti kirirabura, icera tuvuge duti kirera, hanyuma dusanze tugwaye tuvuge duti turagwaye. Vraiment turakeneye umuti. Uwo muti niyo twakora ivyo, niyo twashika kuri iyo ntambwe, nta kizoba gisigaye, turakira. Mugabo tudashitse kuri iyo ntambwe bizogorana ko twebwe dushobora gukira. Voilà, reka tumaramare, kuko hajya kumaramara niyo ntango yo gukira. None muri Katolika niho nama numva bavuga ngo turamaramazwa n'akabi twakoze, turamaramazwa n'akabi twakoze, amaturaje mu nyonga zawe, wewe kigomwe kidakama. Voilà, kubera iki bavuga ngo turamaramazwa n'akabi twakoze? C'est-à-dire uko no kwicisha bugufi. Mw'ishure ry'abarundi bose twigisha kwicisha bugufi. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Voilà, none uticishije bugufi ngo wemere aho ubabara, aho ugwaye, ngo wemere uti je narakoze amakosa, bagabo je ndakeneye guhinduka, ndakeneye yuko ibi bintu bihinduka, ndakeneye kuba mu bundi buzima, wumva wokira gute?
Voilà, umva wokira gute? Nuko rero reka tuvugane tumenere inda ku rukumo, reka tumene igihute. Voilà, tumene igihute turabe ko twokira. Haje urwaye iryinyo utari kuyeyo batari kuyeyo nturonka amahoro. Voilà, nuko rero ndasubiye kubaha kaze, reka mwumvirize. Aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariha utariko twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose urazoraba igoma rugusaba gusa umanze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike ubuzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga kukabari nsomya na jewe ibitaba wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze nakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega Daize Prosper Habyarimana Sedekia Irakoze Dismas Muzinza Area. Nagomba ndabaririmbire rimwe na rimwe muraza murumva ndirimba ndi mu mpemu mugabo mutambona. Uno munsi nagomba mbanze ndabaririmbire akaririmbo si kamwe ahubwo n'uturirimbo tubiri. Mbega hajya normalement kugira ngo utangure ibikorwa uri muri mood. Voilà, faut yuko ubanza ukishusha. Voilà, ukishusha mu mpemu kinjira mu mpemu wa mayinka, hanyuma ugaca rero kubita icigwa. Kantangurire muri Katolika nama niyumvira ubu ndakezaho niyumvira nti reka bashaho izi ndirimbo hajya twama tugeraho turimbura ku butumwa burimo. Voilà, murantunga ijwi riri rimeze neza mugabo ikuri nuko muza kumva ubutumwa rurimbo ukwemanga kabi wakoze. Voilà, hanyuma ugasaba imbabazi. Voilà, uravuga ngo twamaramazwa n'akabi twahakoze nyamara turaje mu nyonga zawe wewe kikongwe kidakama
turaje twihicisha bugufi imbere yawe